muri iyo kete harimwo iki bavuga bati nyene icubahiro perezida Buyoya menya ko mu Burundi hari abahutu n'abatutsi kubera ko abahutu bama bakurikiranwa gihe cyose gira leta irimwo abahutu shira abahutu mu gisoda kuva mu 2010 ni 2014 niki wafashije kugira ngo Uburundi n'Ubudagi bushobore kugira imigenderanire myiza mbega muri iyo myaka ine hari ikintu kinini nya cyahabaye itariki zitandatu z'ukwezi kwa kane mu 1994 indege yarimwo Habyarimana perezida w'igihugu cy'u Rwanda hamwe na Cyprien Ntaryamira perezida w'u Burundi indege barimo yararashwe bose baca bitaba Imana bivuga yuko abayirashe bari babiteguye ndetse ko bari banazi ko perezida w'u Burundi agirimo twashaka kumenya ukuri nuko byakozwe nabandi ni kuki gushika kuri uno musi atarubanza rurugururwa rwo kwitwarira abagize uruhara mu kwica umukuru w'icacu cy'u Burundi turabuti aki profite le crime ninde ivyo bibaye aca amererwa neza aho ngomba tudoswite guhagarika abavuga ngo irya ndege yakorowe ngo nabo kwa Habyarimana wewe ukora indege gwacupera ubutegetsi 1993 harabaye désaccord darusha pour le Rwanda umugambo wari ukomeye yitwa FPR wasepwa no bitwa bakanyarengwe wajuri euphorique baratamba bararyoherwa ko bavuga bati twagwanye none sommes arrivés à un accord ariko iyo accord je narayisomye iyo accord yavuga ko bazoca bapartager le pouvoir Habyarimana yari kuri pouvoir babwira ati ujoje usangira ubutegetsi ujoje leta nshasha mukorane nabo bantu bo muri FPR bari kuyitsinda kubera la majorité des Rwandais ntibanezerwe n'ukuntu FPR yagumi batera ntibyabanezereye FPR yari kuronka amajwi n'ivyo umugabo yari gutsindwa amatora niko bimeze yego tuza kubihuriza kivyo ico benshi ntitugihuriza ko yomba mu bakoreye irya ndege kubera ubutegetsi buragwanirwa nari guca ngirana ntuze na gestion ya après nkarabinyira abantu badaca bicwa kuko wakoroye indege ufise inguvu kubera utace wenterve nango byanti bica abo bantu ubwo ntiwaciye ureka gatoyi kugira nk'ikijuju c'umuhutu ahava ca yica mugenzi we abantu bapfe bacavuga ati nimubona abantu basubirane ntubona ko takwiye gutwara n'abatwara igihugu barahindutse bashobora ati reka ducire urubanza bajya bishinda dayi urazi none ko bafashwe umuntu wese yari umusirikare kiyagiye w'umukuru yabigizemo uruhara ubari arafunzwe mu munyororo mbo muri abo bishinda dayi ko basanze no muhisi perezida buyo yarimwo ahubwo bavuga ko ariwe yabatumye nawe harya bari bamwandikiye nuko Imana yakimuhamagara ivyuko Rwanda ruguma ruza gusotora muri Kongo ngo rukurikirana abo bita abagenocide wewe mbwira bijya bintu byabaye mu 94 uwo muntu bakurikirana yo bafite imyaka ingahe bijya bavuga ngo n'abagenocide bafita pretext n'ugwitwazo rukomeye erge wewe ubana n'umuntu atunze kurya ni convoitise hano izinza hawe izo y'amakoluta uzo yubiki nibe manje ko bagiye gutora bijya bintu by'ubutunzi kuko bunye muri diplomasi byiza kubesha oya abo mukora akazi kamwe nka ambassadeur Olivier Nduhungirehe bo barabisigura impamvu yumvikana gute mbwira twumva bisigura gute nyine baza gutera igiko yo gucikukije cyitwa Kongo Uburundi buri mu gihugu ca Kongo aho bwagiye mu bikorwa vya gisirikare harabavuga ko ari ugukingira umutekano abandi bakavuga ko ari ukwivanga mu bibazo vya Kongo ukuri kuri hehe kuri wewe ahubwo wagiye kwivanga n'uwundi iyo ugiye mu gihugu utatumiwe ukamubwiye guhiga abantu aho niho bawitwa ko wivanze inyuma y'ubwo bwicanyi bwandadaye igihugu caciye kica mu ntambara ndende kabisa mumva hari ikintu cari gukogwa kugira ngo ayo maraso ntaseseke byari kugora kubera abantu bari bashushe abasoda bari bashushe ngira bari banyoye n'urumogi n'umuntu yanyoye urumogi woza kumuhagarika gute bafashe ngo titubwiriza kumwica
Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sanzwe kaze wese uri kwadukwikana uri mu Burundi, mu Rwanda, mu Tanzania, muri Kenya, muri Congo, i Buraya ndetse mu Guvia Barabu, ndavuga mu ndetse na Arabie Saoudite, Dubai, Canada, Australia, Zambie, Malawi, Mozambique n'ahandi hose kwisi mege mwese ndabaha ikaze. Uyu n'umunsi udasanzwe kandi atwagira mu gihe kwakira umutumire adasanzwe, yes, yitwa Ambassadeur Anatole Bacanamwo. Niwe tuza kuyaga kuri uno munsi, n'umushinga nawe w'inararibonye muri diplomasi y'u Burundi, aho tuza kuyaga vyinshi bitandukanye mu Burundi, mu karere, Afrika ndetse no kwisi. Turabaha ikaze. Murakoze cyane mumenyesha makuru. Ego ndi Ambassadeur Bacanamwo Anatole. Mugasi novuga ko ndumudiplomate arengeye abandi. Ego narakoze muri diplomasi vya diplomasi ndabizi yo mu karere, mu bindi bihugu byose byo kwisi. Mugasi noca mvuga ko ndumudiplomate arengeye abandi. Kandi sinakoze muri diplomasi gusa, narabaye mu professeur. Narakoze mu iperereza ry'u Burundi. Ni jewe mu bakera novuga bari mu bwoko bw'abahutu natangiye gukora rya perereza ry'u Burundi kera ku ntwaro ya Pierre Buyoya. Ego donc ndafise ibintu atari bike nshobora kumenyesha mu gihugu, kandi ndanezerewe kubona ariko ndabazwa namwe bw'abajene. Abajene buryo murakwiye kuza muramenya ivyo Burundi n'ivyo mu karere kugira muve mu bihuha. Yes, turagoye kazire kuri African TV, aduso abantu benshi badukurikirana, hari ugwaruka, hari abantu bakuze, hari generation zitandukanye zisanzwe zidukurikirana. Yes, uramutse abakunzi bacu. Abakunzi bariko baratwumviriza ndabaramukije kandi ndabipfurije kudukurikirana neza. Nihagira ibibazo bakenera kuzombaza nabo nyene canke ama commentaire tuzobikurikirana. Yes, mushinga nahe Bacanamwo mumaze imyaka myinshi muri diplomasi. Iyo muravye igihugu uyu munsi mwumva mwaratanze ico mwari mufitiye u Burundi? Bo navuze ko ntamaze imyaka irengera urugero muri diplomasi, mbwa nabaye mu diplomate kuva ryari? Nabaye mu diplomate kuva d'abord muri 93. Mwumva imyaka ni myinshi gushika muri 96. Aho nari mu diplomate mu Bubiligi. Nari uwo bita premier secrétaire d'ambassade. Hanyuma aho haheze naciye kubera Perezida Buyoya yaciye asubira gufata ubutegetsi, abwaka Frodebu yari yatsinze amatora ku Gikenye. Nanje ugenje ndabona nti karabaye nshobora kuba umudiplomate, kandi niho naca nsaba ubwene bw'igihugu bw'Ababiligi. Ndakora je narakoze mu Bubiligi muri commune yitwa Ixelles, ahantu hitwa Imatonge. Ni jewe naraba ivyerekeye indero y'abarundi bahunga, abana babo, y'abakongomani, y'abanyarwanda n'abandi banyafrika. Kuri ico gihe daye nacengira n'ayandi mashuri, koje nize ndumu historien. Mugabo naciye nigana mu mashuri y'ico bita éducateur spécialisé. Ndasubira ndaronka urundi rupapuro rw'umutsindo. Ndakoriye kitari gito. Hanyuma ingiye nasubiye muri diplomasi vyagenze gute? Naciye mpamagagwa muri parti FNL yitwa Paripeutu FNL. Yari mu biganiro ahantu twi Dar es Salaam. Cewe rero baca barantumako ndaga nti nayo bigenda gute nze muri Paripeutu FNL kandi ndi umufrodebu. Je ndi umufrodebu. Naho batereka twese twarabaye ba frodebu, ati mu bintu byarahindutse. Cinca aragenda turagira ibiganiro kuva muri 2006 gushika muri 2008 aho twakonkuriwa ndaza mu Burundi. Ico gihe naciye mba porte parole wa MCVS, Mouvement Conjoint de Vérification et de Suivi de l'accord. Turaba n'umugambwe, turaba FNL, Paripeutu turagakurako kubera katari kajanye na ntumzeye na constitution y'u Burundi, turagakurako tuba FNL. Niho rero muri ico gihe jewe naca njezwa amabanga yo kuba ambassadeur du Burundi mu Budagi. Narabaye ambassadeur du Burundi mu Budagi ahantu hitwa Berlin kuva mu mwaka w'2010 gushika muri 14. Voilà, nivyo. Yes, ni imyaka myinshi muri makuru muri diplomasi kuva 1993 gushika uno munsi. Urumva yuko uri nararibonye cyane gose, hari vyinshi uzi ku Burundi, hari vyinshi kumbure abarundi bomenya biciye kuri wewe, kumbure mu mateka. Urumva yuko wize n'amateka, hari vyinshi ubwira ugwaruka. Mbega uno munsi ndigikobwira ugwaruka guno munsi Uburundi ni iki kuri wewe?
Mbo Uburundi ni igihugu nkuko bavuga cy'amata n'ubuki. Uti kubera iki? Je naciye mu bihugu vyinshi cyane. Muri bihugu duhana imbibe nta nakimwe ntarajamwe. Urumva ko nagiye mu Bubiligi. Mu Bubiligi uko ibihugu biri 27 ndiyebaza ko naciye mu bishika nka 10 canke birenga. Naragiye muri za Etazi, nagiye muri za Canada. Hose harabura akantu kuvyerekeye Uburundi. Uburundi ni igihugu cyama gifise temperature nziza. Uburundi ni igihugu kimera. Uburundi ni igihugu ibiciro aho bamwe ibiciro vyaduze je siko ndabibona. Ibiciro usanga bigereranye. Rero ugiye handi uratangara. Bajya bavuga ko Uburundi nagahuka amata n'ubuki ntibabesha. Kiretse izingwano twagiye turacamwo. Izingwano twagiye turacamwo kameme zaratwononeye. Urabona kuva muri 60 koje no historie kuva muri 65 hari induru. Hasubira muri 69 izindi nduru kandi zamoko. Hanyuma bigeze muri 70 hoho birunyuka. Birunyuka abahutu baricwa vraiment bagirizwa ngo bagovye gutembagaza intwari hari ivyo birahera birabandanya muri za 79 hapfa kugera avril zina muhutu ahari yaca kwirikiranwa yaca kwirikiranwa ushikare abantu barava muri za université no kugira ko nkaba president ntibantunganya bahunze muri 79 biga ku college Gitega babonye umenga ntibikunda kubera iyo avril igeze baza guhereza amashuri hariya bandadayo bari bagiye muri 72 nduze gatoyi ugashika muri 88 harabaye ikibazo gikomeye bise Ntega Marangara amagume yo muri Ntega Marangara izo ni commune za hariya zimeze nk'izifatanye ico gihe habaye ico bita lettre ouverte y'aba intellectuel b'abahutu bandikiye Perezida Buyoya bati urabona harabaye induru muri Ntega Marangara muhava muca mufata mu gihugu cyose n'abatazije babaye Intega Marangara bave muza kubafata twebwe rero turakwandikiye yego tugusaba ko ivyo bintu mu bihagarika yego abo banditse iyo kete bari 22 bararenga muga bazwi ni 22 umukuru wabo n'umugenzi wanje yitwa Hakizimana Deo aravyemanga vraiment twe twaryanditse yego urazi ko baciye bafatwa barapfungwa mugabo kameme harishwa abantu batangana no bari kwicwa iyo kete yanditswe muri iyo kete hari mwiki bavuga bati nyene icubahiro Perezida Buyoya menya ko mu Burundi hari abahutu n'abatutsi kubereka abahutu bama bakwirikiranwa gihe cyose gira leta irimo abahutu shira abahutu mu gisoda ni mu nzego zose z'igipolisi muri za diplomasi n'ahandi hose reka gukurikirana abana aho tubiga mu mashuri mu bima amanota ico gihe rega Buyoya ngira ntavyo harazi canke yaravyumva gutyo acabazo bakonseye biwe bamwe muri bo bari abantu batameze neza bamusaba ngo aguma ridure mugabo nawe byo nubukame ko Buyoya atari kijojo acarabona tivyo bambwiye nivyo acaravyumva ni mu yandi makungu byose acarahindura acagira leta yego y'ubumwe yatwagwa na Adrien Sibomana buhoro buhoro batikameme ni muri surete shira y'abantu je niko nagiye muri surete nari umwigisha je nigisha bitwi Busiga nigisha Ngozi muri 89 samona baraje kundondera ngo we ngo abantu bakurondera ubwame nimvire ko baje kumfata sinari nzi surete icari cyo sinari nzi na kimwe nta n'umugambwe n'umwe nari mu sinari n'umuporona kuko ico gihe ugira nk'akazi kamefo ko baba uri muri Prona jewe sinari ni muri Prona nari umuntu nkuko bavyumse nikundira umupira ntaja muri ivyo bintu bya politiki baca bambira ngo wewe ngo igihugu cyakwizeye ngo kubera justement ngo atavye amacako y'urujamwo kubera uri umuntu ameze neza baca banjana muri Sûreté Nationale nkamba chef de service d'emblée kuva none ngiriye muri politique murumva ni kera 89 mwe muri mufite imyaka ingahe 89 sene bwavuke umva ni wari bwavuke mugenzawe nawe nyene nuko nyene bwavuke umva tivyo boroshe yego urumva ko n'amateka
maremare kumbura ufite vyinshi ubwira ugwaruka ndetse n'izindi zitandukanye. Uno munsi ndazagugaruka kuko urumva kuri umudiplomate hari vyinshi wabonye none munsi warashima uzi ku Burundi. Hari abavuga ko Uburundi bukiri igihugu gifise isura mbi hanze kubera ko amateka ya politiki n'agateka kazi na muntu. Mwe mubibona gute? Ba Yesu ko ndabibona. Sishobora kugorobariza gutya mu Burundi ngo izina riri mu makungu. Cyane abaye ambassadeur ahubwo kuri dufise izina ryiza. Urazi ko igihe nshika mu Budagi ngiye kuba ambassadeur. Nasanze abantu abazungu bandindiriye benshi parce que murazi ko Burundi bwigeze kuba koloni y'Ubudagi. Kera Burundi bwabaye premier colonie de l'Allemagne. Hanyuma bo bari banezerewe deja no kubona mu ambassadeur w'umurundi ashitse mu Budagi. Na plaque bampaye y'imodoka naronse mu zambere. Havuye Vatikano hakava Etats-Unis n'ibihugu bahana imbibe Burundi nitwe twasha dukwirikira. Yego vraiment. Wow. Jewe n'ubonye imodoka ngene wacu bati c'est Burundi. Atarabona ni darapo. Yego. Bon. Ivyo uvuga ngo tuzwi nabi bien sûr ibyo vyabaye muri 72 bien sûr ibyo vyabaye muri 93 umukuru w'igihugu agatogwa mu matora abarundi bamwitoreye agaca yicwa n'akagwi kw'abasoda ivyo bituma tumenyekana nabi bien sûr byavuzwe vyabasanze sheke byabasanze fete n'abandi mwengera ntimwari bwavuke navyo ne vyaratesheje agaciro Burundi ariko kuvyonza ubu hari abawopoza bari hanze kandi jewe mbona ko kuba umuwopoza ari uburenganzira bw'umuntu. Hari abawopoza bari hanze baravuga ivyo babona natwe go bati diplomate tukavuga ivyo tubona ubu bumviriza cyashira kuri balance akaraba tukabaha amaviza bakaza ngaha bakavyirabira. Hari ivyo basanga ati twarabeshwe kuri ibi n'ibindi bavuga ati hariho ibindi vyo guhinyanyura niko je novuga. Ego kuva mu 2010 gushika mu 2014 wari mu ambassadeur w'u Burundi mu Budagi kandi twaba tuzi yuko Ubudagi buri mu bihugu vyakolonije u Burundi. Hari iyihe migenderanire hagati y'u Burundi n'Ubudagi ko tutigeze tubona ibikorwa bikomeye nk'ibi bikorwa hagati ya Belgique cyangwa y'Ububirigi hamwe n'u Burundi? Mu bisanzwe effectivement u Burundi bwarigize kuba cuno kwita colonie allemande ntiyari colonie yari protectora muri terme technique niko bavyita. Hanyuma murazi ko mu Budagi habaye ingwano y'isi yose yo muri 1914 gushika muri 1918 niyo muri 39 gushika muri 45 izo ngwano zarakomereye gose Ubudagi gushika bumera nk'ubwirotiye mu bya relation internationale buca buri roplia kuyerekeye ekonomi yabo. Nico gituma abadagi batavuzwe gose muri diplomasi deja kubera iyo ngwano yo muri ya mbere y'isi yose amakoloni baci baperda Burundi par exemple baperda u Rwanda Burundi na est ya Tanzania byose barabiperda au profit y'Ububirigi et de l'Angleterre. Nico gituma batasubiye kuvugwa cyane ariko ndavye ubutunzi Ubudagi bufise muramye ko Ubudagi ari cyo gihugu cya mbere gikomeye muri Union Européenne gitanga 25% du budget de l'Union Européenne. Donc ni igihugu gikomeye nka jewe na Serukirundi mu Budagi mbona dukwiye kuranforsa ahubwo imigenderanire y'u Burundi n'Ubudagi kuko Ubudagi burakomeye muri ekonomi au niveau mondial. Kuva mu 2010 ni 2014 niki wafashije kugira ngo Uburundi n'Ubudagi bushobore kugira imigenderanire myiza? Mbega muri iyo myaka ine hari ikintu kinininya cyahabaye? Hari ikintu kinininya cyahabaye umengo bize nk'ububizi. Ico gihe Burundi bwabaye numéro 1 muri 2012. Le Burundi a été le premier pays au niveau mondial kuvyerekeye foire internationale de Berlin. Byagenze gute? Abatamburineri bari baje b'Abarundi. Ibindi bihugu byose byo kwisi birerekana ico bishoboye. N'u Rwanda nazi ko ariho gwari ruri. Hanyuma prestation ko twaciye tubankadra n'abantu bo muri tourisme baje turabankadra neza bagira prestation idasanzwe. Cha turonka prix de meilleur muri iyo foire internationale de Berlin. Burundi bwacu buramenyekana. Ico ni ikintu ca mbere no vuga. Ikindi ca kabiri naco bwiza kukivuga cengishika mu Budagi barantumyeko cyo bita convocation de l'ambassadeur. Convocation ni ikintu giteye ubwoba. Bambwiye bati
nous venons d'apprendre que dans votre pays hoba hari ibintu vya mauvaise gouvernance na détournement ati Pascal amafaranga twarungitse twumva ntiyashitse iyo yari kuja ico kintu nene cyane namenye muga kubera nabaye prix de vente fait accompli janda babwira nti nivyo ni dans notre pays hari ibintu vya corruption dans notre pays hari ibintu vya mauvaise gouvernance ko kubera amashuri nagize narizi ko abadagi bakenera ukuri ni mugabo muramenya turi mu gihugu kivuye mu ngwano ni wacu ufata umuntu avuye mu ngwano aje gutwara guca umusaba ko ibintu byose bica bigenda neza ni puro mu mahari cyari hagasoro ni mugabo mu Burundi ari cyo bita brigade anti-corruption ariho kura anti-corruption je suppose ko mu myaka nk'ibiri nk'itatu ivyo bintu bitazosubira kuvugwa uwo muntu uwo mu ministre acaratangara ko ndamubwije ukuri ndabona ko anezerewe cyanda profita ndamubwira nti mugabo rero ko mwebwe namwe muri mu gihugu giteye imbere nabanje ndabasaba kamere mutugirire stage y'abategetsi bacu bari muri ayo madomaine kugira baze kwiga ico rico la bonne gouvernance ico rico la lutte contre la corruption j'ai obtenu plusieurs bourses z'abakadre b'abarundi oui j'ai obtenu aussi kwa ba jeune baba baheze ETS cyane nabo tabazihejeje bafise des difficultés bofashwa mu magarage yabo hariho fond amafaranga atari make yaje kubafasha naone baraza kugira n'ama stage je bilanje mu Budagi ni nziza cyane muri iyo myaka ine wamaze muri iyo myaka ine namaze gusa abadagi vraiment twarakoranye neza nkono babwira ko muri 2012 nyene niho Uburundi bwari bukwije 50 ans yukwikukira ico gihe dans toutes les ambassades du Burundi dans le monde leta y'u Burundi yadusavye ati umwe wese ahari agerageza agira umunsi mukuru uboneka ico gihe byasaba budget nini je nta n'amafaranga niriwe ndasaba menshi mu Burundi d'abord twari tuyafise muri caisse dufise na autorisation yo kuyakoresha mugabo nagiye mbona abadagi bari mu organisation bavuga ati natwebwe tuzoparticipa baca baratanga amafaranga arengeye n'ubwo rubanza ayandi tuyashira kuri konte dans ambassade ico kintu cageze neza cyane ego itariki zitandatu z'ukwezi kwa kane mu 1994 indege yarimwo Habyarimana president w'igihugu cy'u Rwanda hamwe na Cyprien Ntaryamira president w'u Burundi indege barimo yararashwe bose baca bitaba Imana bivugwa yuko abayirashe bari babiteguye ndetse ko bari banazi ko president w'u Burundi agirimo twashaka kumenya ukuri nuko byakozwe nabandi ni kuki gushika kuri uno musi atarubanza rurugururwa rwo kwitwarira abagize uruhara mu kwica umukuru w'icacu cy'u Burundi bo ico kimwe cyamira no babwira je sindi enquêteur murazi haciye hugururwa des enquêtes harabaye des résultats zimwe n'ivyo no kwita ama version muga version je nobwira abantu imisi yose yabaye ikintu mwe nico ucura buti aki profite le crime ninde ivyo bibaye aca amererwa neza aho ngomba tudoswite guhagarika abavuga ngo irya ndege yakorowe ngo nabo kwa Habyarimana wewe ukora indege gwa cupera ubutegetsi ntibibaho mugabo nabwire le 4 août 1993 harabaye des accords d'Arusha pour le Rwanda jewe niyo nari je nari mu baserukiye Burundi twaherekeje president Melchior Ndadaye Melchior Ndadaye yarakiriho twe twamaherekeje ico gihe hasinwa amakoro pour le Rwanda umugambo wari ukomeye yitwa FPR wasepano witwa bakanyarengwe wajuri euphorique baratamba bararyoherwa ko bavuga bati twagwanye none sommes arrivés à un accord ariko iyo accord je narayisomye iyo accord yavuga ko bazoca partager le pouvoir Habyarimana yari kuri pouvoir babwira ati ujoca usangira ubutegetsi ujoca leta nshasha mukorane nabo bantu bo muri FPR ariko harimo point ivuga iti naho muzogera ayo makoro izo bari gouvernement provisoire kugira habe gouvernement définitif hazoca haba amatora uravye ukuntu Habyarimana yari
afise asize mu gihugu canke abo basangiye umugambwe yego ubiravye sondage kwari wowe cyo batsinda amatora donc bakabananya gutwara ico gihe bagaca baha akazi uwo bashatse batari contraint par les accords ico gihe bari gutsinda FPR bari kwitsinda urazi gituma yego bari kwitsinda kubera la majorité des Rwandais ntibanezerewe n'ukuntu FPR yagumi batera ntibyabanezereye FPR yari kuronka amajwi n'ivyo umugabo yari gutsindwa amatora niko bimeze yego vraiment tuza kubihuriza kivyo ico benshi ntitugihuriza ko mugabo jewe ku ma recherche nagize mbora zigituma bari kuyatsindwa reka tugende par hypothèse wewe uzi ko agomba aba amatora ubwo muje muri gouvernement de transition hazoca amatora yego zogenda gute ngo wankirizemo ayo matora mu gukorora iyo ndege kuko uwakorora irya ndege yaciye atuma byose yes babisukamwo amazi yego babisukamwo amazi kugira bankishe iyo leta de transition bankishe n'amatora kuko bari bipanze wavuze neza tubakora irya ndege yari yiteguye bari bipanze ku bintu by'ibigwanisho bari bipanze n'ingene ku vy'akarere bari bafise amasutien à droite et à gauche nka les États-Unis zatwagwa na Clinton zarasute na gose FPR byarabonetse ni mu nyuma urumva bavuga ko uhagarikiwe n'ingwe avoma kamere nibo rero simvuga ko mfise ama preuve formelle mugabo upaze ibintu karabuti hypothèse na ushatu cyo mpindi hypothèse uwakora bijya ndege n'umuntu yagomba guca twaza igikenye mugabo rero cyo umuntu wese aca yipoza question wewe urakora indege urazi neza ko abantu bashushe urazi neza ko abantu barisika guca basubiranamwo jewe iyo mba mu bakoreye ijya ndege kubera ubutegetsi buragwanirwa nari guca ngirana ntuze na gestion ya après nkarabinyira abantu badaca bicwa kuko wakoroye indege ufise inguvu kubera utace wenterve nango byanti bica abo bantu ubwo ntiwaciye ureka gatoyi kugira nk'ikijuju c'umuhutu ahava ca yica mugenzi we abantu bapfe baca bavuga ati nimubona ba bantu basubiranemwo ntubona ko takwiye gutwara utabara hakiri kare ntubanza kurindira ngo abantu bamarane wamaze guta ibintu umuntu ozeye mu rudubi iryo kosa ngize kuri FPR nushira ni kuri armée burundaise gute kandi kuko nayo nyene igihe bica ndade muri 93 urazi ko umuntu yitorewe uramugandaguye izuba ryaka wibaza ko abamutoye baca baguma bafise amaboko gutya kumwe ko muri Sebutande abaho twatwagwa nk'intama bo je nari nkiri mutoye abavyeyi bacu batwagwa nk'intama umugabo umwe akabashorera ivyo baca batoya vraiment quand même sinze n'umutuzikazi yari ministre dola yari premier ministre barakimaje ati mbe bya bintu muri yo bisigura gute ingena abantu bace basubiranamo nabaterega karagashavu tinowe gashaba bicumu kuri bigo batoye karagashavu ariko sikugira ngo ndiko ndasute nabace bica abantu ndayerejewe muri antandema yanje uwisha abantu akwiye guhanwa ku gatwe kiwe ntakwiye guca avuga ngo karagashavu ntakwiye guca avuga ngo nibiki umuntu wese akwiye guhanwa ku gatwe kiwe kandi ico kintu ca impunité kitabaye jere neza mu gihugu abantu bazoguma basubiranamo kenda gihagaze ko vraiment ego none uno musi ni kuki atarubanza rurugurugo rwo kwitwarira abo bantu bagandaguye president w'u Burundi uti ntarubanza ko bazwi abayikoroye kubera gutinya leta yacifata igihugu ico gihe cyane leta yacifata igihugu ico gihe ariyo president yabishe Dadaye yacifata ico gihe ubutegetsi urumva ko ari rero yagize iyo coup d'etat wumva aribo bari guca bicira urubanza justice akabaribo igisoda akabaribo politique akabaribo ntibashoboye kwicira urubanza baraciye urubanza bien sûr ruteye isoni bavuga ngo kapo ngo ni caporale naka urabonye caporale yitu kwica umukuru w'igihugu vraiment hariho n'ubona abantu bafashwe hariho terme bakoresha muri justice parodie harabaye ico bita parodie judiciaire
barafata abasoda bato bato abagize kita nkuko twovyita abakurikiza amategeko barafatwa. Mugabo rero ico abarundi namwe bwamenyesha mo kuri mwomenya mu nyuma jewe nkora muri CNDH novuga ko hari nki muri 2020 guhera muri 2019 haraba yani enquête akomeye ivya justice vyarahindutse hasigaye hari justice korera abarundi bose ivyigisoda vyarahindutse n'abatwara igihugu barahindutse bashobora ati reka ducire urubanza bajya bishinda dayi. Urazi none ko bafashwe umuntu wese yari umusirikare kiyagiye w'umukuru yabigizemo uruhara ubari arafunzwe mu munyororo. Ivyo benshi navyo mwari munzi nuwa ntwara ico gihe nakuye ko nakora muri sirete nawe narafunzwe ubu. Chesi nibaza uwo yaresha afite atafashwe kubera yo bari hanze agarutse zije nzomufata mugabo bazomufata kandi ndabishigikiye impunité jewe sindi d'accord. Aho no musi abagize uruhara mu bwicanyi bwakuru mukuru w'igihugu Ndadaye no musi benshi barafashwe canke hari n'abandi bacidegemvye ahantu kabari mu Burundi nka bose barafashwe abandi bafatirwa ibihano. Erega naho turi mu Burundi ikosa ari kwagiriye urahanwa anatanda kufatwa niko bimeze. Mbo muri abo bishe Ndadaye uko basanze no muhisi president buyo yarimwo ahubwo bavuga ko ariwe yabatumye nawe ne harya bari bamwandikiye nuko Imana yakimuhamagara kandi niyo muhamagara bataramudoma kurutoki bakamudoma kurutoki mu nyuma yari kuba condamnable cyo bita à titre posthume. Yego vraiment yego abishi rero bagize uruhara mu rufu rwa Cyprien Ntaryamira nabo mu gukorwa kujya ndege uno munsi urubanza ntirurugurugo bimeze gute canke twararekeranye burundu kuko uno munsi ivyaciye bikurikira hariya mu gihugu cy'u Rwanda uno munsi mama bibuka hazi imyaka irenga 30 na bibuka ivyaciye bikurikira abishwe nabo Burundi mbega ntirukwiriye gukurikirana urwo rubanza canke vyaraheze mu Rwanda. C'est très regrettable kurya vyabaye muri 94 bagakorora indege irimwo abakuru b'ibihugu babiri yego irimwo n'abandi bategetsi benshi bo mu Rwanda. Hanyuma ingene imanza haciye abico bita tribunal d'Arusha pour le Rwanda. Ariko muri zo tribunal zose zabaye nizabereye i Buraya. Yego je numva ko haciye abaplika ico bita la justice du vainqueur malheureusement kuko baciye bafata cyane abahutu babaye impliqué muri genocide kuri abahutu babujya ndegera korotse bacabirara mu batutsi abo barabaye clairement identifié ne bariko barakurikiranwa. Mugabo bakoroye ijya ndege urazi uvuga ko yo yarayikoroye c'est pas possible kandi ari wumva badeclage izo ngorane zose. Yego n'ingorane zasiba mu Rwanda izabaye muri Kongo nizabanije mu Burundi nibo biri ku gatwe kabo. Abo bantu twese turipfuza ko justice yokora nabo bagafatwa kuko warabaye vainqueur ntuzokwa muri vainqueur. Nivyo niko nabivuga birababaje sinoshaka no kuvyinjiramo cyane kuko abakoreye ijya ndege no baracidegemvye. Ariko no musi birakunda uno munsi vyokunda mugandi vyokoroha kubera baracafise ubutegetsi. Mugabo communauté internationale yoshaka kubikurikirana neza bofatwa kandi hama preve yoboneka canke Burundi. Uburundi jewe no bwexorta kwitwarira abakoroye ijya ndege uwo mwire famille zikaba indemnisé no pikaba indemnisé ako kantu novuga ko Burundi kuko jewe nta dossier nzi yo bikwirakiranwa neza banegeze kuvyumva mugabo kubona itabutisa harimo aka negligence gahamene. Yego Uburundi bwarugaye umupaka ubuhuza n'igihugu cy'u Rwanda kumva zuko u Rwanda gwanse gutanga bashatse guhirika ubutegetsi bwo Burundi mu 2015 ariko u Rwanda rukaba rumaze imyaka irenga 30 rugaba ibitero muri Kongo bitwaje ngo Kongo ibitsa bakoze ubwicanyi mu Rwanda. Tuvuge yuko u Rwanda rukora ibi mu nyungu zarwo gusa rutitayeho amahoro yo mu karere turi kubgawe. Nababwiye ko ndo mu historie ego ndi n'umupolitisi buhoro mugari amadosiye ntinjiramo. Ngiyo dosiye yuko hari abantu Rwanda rufise bagombye guhirika intwaro muri 2015 bijya turabizi
mugabo jewe sishaka kuvyinjiramo no musi. Ego. Par contre ibi vy'uko Rwanda ruguma ruza gusotora muri Congo Ego. ngo rukurikirana abo bita abajenosideri, wewe mbwira birya bintu vyabaye mu 94 uwo muntu bakurikirana yo bafise imyaka ingahe? Dufate ko cya gihe bari bafise mu matrand 40 ubu haciye imyaka ingahe? 34. Bariko bakurikirana mu myaka 70 80, aho cyumva ko hariho ikintu kitameze neza. Twebwe diplomate tubaza kuraba ati est ibyo bintu ni vraisemblable oui ou non? Mbega nimba uwo mutama wa 70-80 afise umwana, uwo mwana vraiment cyaba umugenosideri, ijya kintu kirakwiye gusubirwamwo. Mugabo nimba hari habapoza bagwaye intwari yo mu Rwanda bari muri Congo, cyambere cyo nta kubita abajenosideri, jewe ntavyo sinobita abajenosideri gutyo. Novuga nti nabapoza bari arme, byo birumva ibyo amateko y'isarazi nyene ibyo birajere sije noza kuvyinjiramo. Mugabo u Rwanda ntarizo rufise ko kuza gutera Congo, ntarizo nimwe bombwira kuza gutera Congo. Biya bavuga ngo n'abajenosideri bafita pretext gutwaza, no gwitwaza rukomeye. Erega wewe ubana n'umuntu atunze kurya ni convoitise hano izinza hawe izo y'amakoluta uzo yibiki niwe manje ko bagiye gutora bijya bintu by'ubutunzi, kuko nta kuntu twokumva mu Rwanda bari parmi les grands producteurs d'or, les grands producteurs de coltan n'izindi minere stratégique, bijya bintu abantu bose barabona ko atari byo. Jesi nibaza mema diplomate Rwanda ko yo bidefanda, kuko buje muri diplomasi byiza kubesha. Oya, abo mukora akazi kamwe nka ambassadeur Vivien Nduhungirehe bo barabisigura impamvu yumvikana gute? Mbwira twumva bisigura gute nyine baza gutera yo gucikukije cyitwa Congo. Bagiye gukingira igihugu cabo kumbure kugira ngo FDLR ntize gutera igihugu cabo. Kumbure rero uwurinda ntarindira indani. Perezida w'u Rwanda mu gihe uherutse mu kiganiro yatanye kuri Jeune Afrique yaravuze ati mukurinde umupaka wanje uno muzi ndashobora kuba ndi ku birometero 5 je nkaba ndi ku birometero 10 eje birometero 20 kugira ngo ndamusange yari umfata afise rezo mara gucamo mubaza muti mwebwa journaliste muti no ko mvugiye kurondera abo bantu bijya bintu najyo cugenda kuyora kwiba uti bijya mu bisigura gute? Cyo ni cyambere utisha kabine naco nababwiye neza ko tobita abajenosideri uravye imyaka yaciye ukabona ko bajya abantu ari abantu bari mu ma 30 35 bahungiye muri Congo. Ubwo kubera yo matungo ugenda kurondera aba FDLR batahari ntiwavu bemvana ukabakriya uravyanje ivyo wunguka utico tube turakigumizaho. Ego yes uno musi Uburundi buri mu gihugu ca Congo aho bwagiye mu bikorwa vya gisirikare, harabavuga ko ari ugukingira umutekano, abandi bakavuga ko ari ukwivanga mu bibazo vya Congo. Ukuri kuri hehe kuri wewe? Ukuri kuri hehe abo babivuga ifa ko banza kumenya ingene ibihugu bibana. Hari ikintu bitareza ko entre pays. Mbe mwana muzi ko Burundi ero Congo dufitanye amakoro akomeye gose yo kuva kera do coopération. Hanyuma muri juillet 2024 harasimwe un accord militaire d'entrée de militaires entre la RDC et le Burundi. Le Burundi ne s'est pas imposé en RDC, il a été invité. Yagiye kwivanga vraiment le Burundi yaratumiwe. Barabitegura neza birapangwa mu mategeko. Suite à cet accord yabaye muri 2024 benshi ntaniyo bazi neza. Oui. Ahubwo uwagiye kwivanga n'uwundi. Iyo ugiye mu gihugu utatumiwe ukamubwiye guhiga abantu, aho niho bawitwa ko wivanze. Uwatumiwe ari we armée burundaise na leta y'u Burundi yagiye selon un accord donné et bien déterminé. Muri Afrika abanyapolitiki benshi barakunda kuvuga souveraineté, ariko abanyagihugu baguma mu bukene. None diplomasi imari iki umunyagihugu ashonje kubwabo? Bashe aho mbaje ikibazo vraiment nanje nama mbona souveraineté d'abord ni monda. Nusaba uvuga ngo uri souverain uko we ukenye ugize gute ngo uri souverain.
urabona n'umugabo mu rugiwe avuze ati jewe ndi umugabo nitunze iwanje akaba ata amafaranga ufise ukaboza kuza urasaba uwundi. La souveraineté ni ikintu bita relatif. La souveraineté le Burundi c'est un pays souverain kubera nubwo yoba hari ibintu vya coopération biba ari ibintu entendu et écrit. Uburundi bugatanga iki nabwo bukaronka iki. Ego mu gihugu uravuze ko hari abantu bashonje kanaje ndabazi benshi bashonje. Ivyo ni yindi organisation. Iyo ni yindi organisation kandi ko umuntu ari umu economiste ivyo vyingena abarundi bashonje n'abandi batunze sinashaka guca ndavyinjiramo. Oui. Ego. Yes. Mwavuze yuko mu gihe cyandadaye hari byinshi mwabonye. Ni ikihe kintu canke nayahe majambo ya nyuma canke ubutumwa muba mwibuka bwa president Ndadaye? President Ndadaye modordre yiwe gusabikanya. President Ndadaye burya nubona yari umukuru wa Frodebu. Frodebu nuvuga Front pour la démocratie au Burundi. Ça veut dire si jewe nyine ndondera démocratie. N'indi migambwe murazi za RPB, murazi za APP ko zaciye zinjira muri iyo front. Naho zitabaye Frodebu zaciye zigira coalition ko zose zabona kumwe ko ari ibintu bya démocratie. Ico kintu cyo gusabikanya Ndadaye yagize. Zuko yatsinze amatora agacahamagara bakuru iyo migambwe akabashira muri leta vraiment murazi ko bari muri iyo leta murazobisoma. Abakuru b'iyo migambwe kandi yari mito figirevu. Frodebu wari umugambi ukomeye munini. Muga ntiwaciye uraba ngo kabushemeye ngo kwazanye RPB ngo atabandi ifise yaciye mugira ministre par exemple wa energie et mine. Shadrack wa PP yaciye mugira ministre wa transport. Karundi yitwa Kajeta niko bamye yaciye ba ministre wa information n'abandi shobora kuba nibagiye. Dorotre ko tabaporona umuntu yabaye premier ministre ya muporona yagoye madame Kinigi yari umuporona. Abantu babaye ambassadeur basibumana barabaporona. Abantu baciye baje muri za etat major no gutwara ibintu bikomeye mu gisoda barabantu batavuga rumwe na leta. Malheureusement modoro Ndadaye ntibayumbirije ko baciye bagenda mu cyo kumugandagura. Ego. Mu 1993 mumva igihugu cyateguwe neza kwakira demokrasi canke hari bimenyetso vyuko ibintu vyashobora gusubira inyuma bwaho kuri ico gihe cyane nantro. Bo twari tubari ico gihe Ndadaye yari umuntu abona kure. Yaregereye president yatwara ico gihe be n'abakonseye bibarabwira ati ntimubona ko aya matora yo muri 93 ntimubona ko aya matora yo muri juin aje kare atubwo ntitkubanza kugira gouvernement de transition kugira tumenyerane tutangure kurabana ryiza kugira iyi politike y'ubumwe itsimbatare ntije mu ruririmbo gusa. Nabo baca bayumvira ati twobanza kumumenyereza Yehova aca dutsinda amatora. Baca baraya precipita bayashira muri 93 kuko abaporona batanga raporo bavuga ko ari buyazotsinda. Bica biba gutyo. Inyuma y'ubwo bwicanyi bwa Ndadaye igihugu caciye kica mu ntambara ndende kabisa. Mumva hari ikintu cari gukogwa kugira ngo ayo maraso ntaseseke? Ikintu cari kugira ayo maraso ntaseseke cyari kugora. Cyari kugora kubera abantu bari bashushe. Abasoda bari bashushe. Ngira bari banyoye n'urumogi. Umuntu yanyoye urumogi woza kumuhagarika gute? Bafashe ingo ati tubwiriza kumwica. Abanyagihugu nabo novuga bakavuga bati twebwe roje no twigeze guhura bacavuga ngo intsinzi ni kashi ngo canke ni kaci. Kimwe muri bibiri atana kimwe afise mugubona ko yamaze kuba determine. Iyo abantu bashushe gutyo byiza gusukamwe mu bisi byoshoboka. Bo jewe kuvyo nari njejwe sinari gushaka gusukamwe mu mabisi. Twarageze gutanga amaraporo mugabo kubahagarika byari bigoye. Mugabo harapfuye abantu benshi. Jewe nari sanzwe turi kumwe n'abantu twarahagaritsa no ntutubwire ko kurica abantu. Ko ari watubwiye ati mwebwe ko muri ngaha. Mwabategetsi mwe ko mwaje muri ngaha muri Bujumbura rirare. Ninde yabwiye ko mwe muza ngaha kandi mwabanye n'abantu mudashobora kubana twarababwiye ati subirayo.
ko ngaha twebwe nta mazi dufise, ivyo nayivuze muri interview iheruka ati nta mazi dufise, nta matwarete dufise. Subire hariya timuje ngaha naho n'amategeko yiwacu. Umwe mu bacatubwira ati kandi hari abatutsi twafashe hajya haruguru. Tuguma tubabaze ingene perezida wacu yokwicwa. Cenga ndavasi n'abandi bantu, nabo bantu ntibazi abishe Ndadaye nta na kimwe bapfana nabo. Ntimuje mu vy'ubwoko, abo bantu mwaboshe ushobora gusanga nabone batoye Ndadaye nabo barababaye, nabo bari kure vraiment. Muze tubagura ibiyeri tunwe tubabarire hamwe, kandi nta numwe bakoze ko aho twari turi. Yego, nkuko bivuze iyo bishoboka mu gihugu cyose bikagenda gutyo byari kugenda neza. Nk'umuntu yakora hafi ya yiwe, ni iki mwibaza ko perezida Ndadaye yari guhindura iyo aza kubandanya arongora igihugu? Ikintu yari guhindura coco cari impoza, yabiza guhindura igisoda, kuko igisoda cari kigizwe na pratiquement ubwoko bumwe, ivyo ntivyari kubandanya. Ico kintu cabiza guca gihinduka pour la sécurité nationale. Ikindi ca kabiri naco yari guhindura abafrede bo benshi kubera bari bashushe bavuga ngo jewe njanja byaramugoye kugera ingene wowe ibibanza abakadre bose hari hakwiye haca haba inyigisho twari twavyumvise zo kubwira abantu ati iyo utsinze abantu ntuco birukana, kuko abantu bibaza ati jewe ndakene cya kibanza kirimo umuporona, none uwo muporona nimba ari umuntu aza akazi yoca kugwa kubera iki? Ega rero de poste bita technique n'izindi bita politique. Twe turareka meme iza technique, meme muri politique ntutsinda umuntu guce umugize inyuma. Cyo kintu ariko aragisigurira abantu ngo nta kanya bamuhaye. Yego. Muri iki gihe iyo mwumva abanyepolitiki bavuga ubumwe bw'abarundi, mwumva ari ukuri canke ni discours politique gusa? Je mbona ari ukuri. Urazi gitumba na rukuri. Nkamwe bw'abajene. Nkubu wewe sinzi kufisa umugore, sinzi kufisa umukopine. Oya ndubatse. Urubatse. None umuntu heza guterura umugore ngo toro mu bwoko bw'uwo mwemerera. Oya. No, abajene bubivyo barabirenganye. Politike y'ubumwe yari imaze kwinjira mu bantu. Kuko abantu barabonye bati ushaka utware dusangiye ubwoko. Je nima ntari kompeta, nta kazi nca ndonka ngo nuko dusangiye ubwoko. Ico kintu rero jewe ndacemera ko Burundi twamaze kuja mu vy'ubumwe. Bien sûr ntabwo umwogo ntuburi sato. Hari abatutsi benshi bakiri muri ivyo vy'amoko. Usanga bagira babishira imbere. Hariho n'abahutu bameze gutyo. Abo bantu rero je ndabitaba marginaux, kandi abo je mo natana akazi bakwiye kuronka. Je niko nabibona. Extremiste ashaka wo muhutu canka abo mututsi, mwene uwo nta kazi abakwiye. Ni bamwe usanga baha akazi naka kubera basangiye ubwoko, naka bakamakaza atari competent agaca yonona igihugu. Ivyo no guhera vraiment. Bien sûr ari wakora darusha gerageza kuregula bavyita kuregula ivyo bintu. Arusha yaradeterminye ibintu vy'ibiharuro. Bijya biharuro bijya ntibizobandanya, bishobora kubandanya kuko yari ijyani ya accord. Accord nticisubirira politique nationale yose. Bijya bintu burya Sena irafise uburenganzira kuko azogera igihe idetermine vy'ibiharuro birahagaze kubera nkuko bakibajije ubumwe bwaramaze kwinjira mu bantu, ubu udukora muri competence byavuga ngo 40 60 bijya bizohagarara. Abatwana barigize gusaba bati none twe dufise combien %? Je nashenda bwa nta mwebwe no kunuma urabona mwebwe mufise la part du lion, turarura abantu mufise muri Sena, warura abantu mufise muri leta, mufise umutwa muri leta mwebwe sur 15 ministres mufise umutwa, wumva sur 100 mufise bangahe? Sur 15 ni combien %? Umva ko barenga 6. Alors mwebwe batwa murashika 6% de la population, nivyo muranza mu binume nabakiriye agace. Ego. Uno musi igihugu cacu perezida wacu yamaye bisubiyemwo ati hariho abategetsi badashaka igihugu gitera imbere. Uno musi turabona bagenda arahana bakora amabanga atandukanye. Ngiko vuga ku bategetsi barya igihugu kandi igihugu arico cari gikwiye kubakomerera.
ico kubera ntari muri assemblée simbe muri sena yego simbe muri presidence ndafite ico ndaciyumvirako kubera kuko kameme ni benshi yego je mbona kameme hari hakwiye kuba bareyage kubwiwanje ateko na hari hakwiye kuba bareyage vraiment igihugu cyacu kugira gitera imbere hakwiye kuvamwo abo bantu bashira imbere inda zabo ntibakorera igihugu bakadeturuna gushikana igihugu tubura amafaranga byo si vyiza mugabo ko ntari muri parlement simbe muri sena simbe n'umutegetsi wo muri presidence yego simbe ni mu bindi zindi nzego nico sino kivuga ko menshi yego hari igihe diplomasi iba uburyo bwo guhisha ibibazo vy'igihugu igihugu gifise imbere oya muri diplomasi umuntu nawe muri diplomasi uvuga ikintu ushobora kudefanda nko bavuze bati hari abantu bapfuye bakavuze ati bapfiriye hanaha muri diplomate ukabihakana bacabona ko ubwo mugire bimwe vyaba bandi wavuga bagenda gutera mu kindi gihugu bakavuga ko atari yo bari deja igavuga ko atari yo bari nabigiye bavuze ngo baca bava ko bagiye gukurikirana FDLR bavuga dayire ko atari yo bari iyo bafashwe habaye amankete no bavuga ngo yango twe twari muri byo gukurikirana ba FDLR ugasanga kandi abo bantu bagiye gutora inzahabu n'amakorota nta nabahari muri diplomasi ubesha urafatwa hajya ngo iminsi y'igisuma ni 40 muri diplomasi ni muri iyo ndwi nyene ubufashwe yego uno musi uburundi hari nta nganda dufise kumbure zinini zishobora kuba ziriko canke ziriko zirubakwa ahubwo nizahahura nyinshi no muziko zirugara amabara menshi dufise no musi nayo kuri bagaza uyu musi n'amabara ariko arubakwa uko na ministre Alain Ndikumana yaravuze yuko igihugu cyacu gishobora kwisanga ari igihugu c'amashantier gusa nta ndege nimwe dufise niyo twahorana iriko iraborera muri Espagne nta bitoro mu gihugu bihari mu vy'ukuri ubundi bikuja hehe imbona kazozibona gute ubundi bukoraje hehe hari ikintu bita vision 40-60 vision 40-60 duhereye kuri vision ya 40 ni l'intention uvuga ati reka dushike muri 40 twamaze kuba igihugu emergent iyo politiki igiyeho twese tukayumva ivyo uvuze ko atanganda zihari ivyo uvuze ko amabarabara ari make ivyo uvuze ko hari ibintu byinshi bibuze bizoshoboka jewe ndi mu bantu bemera ko bizoshoboka mugabo hazobanza kuvamwo abo bantu bakunze ibindi abo bantu bikunda badateza igihugu imbere hazobanza kuvamwo ivyo kudashira mu kazi abantu bari kompeta kubera ama competence menshi mu gihugu urazi uba ama university yabaye menshi nubwo bizwi ko batigisha neza nka kera birazi ko batigisha neza nkawe siza aho wize bigisha neza nka kera mugabo abantu bamaze kugira experience bakamenyera akazi ibintu bizoguma gutya bizotinda bigende neza haboneka inganda nyinshi ubuzi bwinshi buboneke abantu bareke kuza barahunga igihugu ari benshi ibintu bizogenda neza jewe ndi d'accord iyi vision ya 40 ego iyo uri kurabona urwaruka rwinshi uri kurasohoka igihugu bamubaje mu bihugu vya Burayi muri Amerika muri Aziya n'ahandi hatandukanye uno munsi two kwizera yuko urwaruka rwagenda hari cyo ruzoterera mu gihugu cyane bo uruko rwagenda ubu bizogora ico goterera kuko urwaruka rugenda ubusanga benshi bamwe amatana manivo bafise ugasanga bagiye muri Zambia ugasanga bagiye muri Kenya mu bihugu vy'abarabu cyane par contre aba bagiye kwiga hanze aba bagiye gukora hanze na jewe ndimwo turafise ikintu duterera igihugu gikomeye ndaye ngo ndakubwira akantu mu abantu bogenderako igihe twagira ijya nouvelle constitution du Burundi yo muri 2018 jewe nari muri le 15 commissaire babiza guhindura rya bwirizwa shingiro tugashyiraho rishasha vyaravuzwe bati muri bwirizwa shingiro ikintu twoshira imbere nuko abarundi bafise ama nationalité yandi double nationalité batosubira gushingwa amabanga akomeye niho naca mbaza ndi kugira ushinga itegeko ubanza kugira ico bita motivation de motivation kintu twumve sinzi waciye anyishura ngo urabona ngo abarundi bafise ama nationalité yandi ngo bahengereye muri 2015
ngo baratoba ngo baca bigira mu bindi bihugu vyabo. Turavuga n'ibitigiri ntizuravuga n'ibitigiri kuko ntushobora gufata umwe canke batanu ucuvuga ni bose byo muri 2015 ntuzi ko abantu bari buziye amabarabara barya abantu bari bafise amanationalité angahe ntibajya benshi barabarundi ata nationalité yindi bafise ntuza kubona urabujya si nationalité attention ni par contre uzurabe muri za Senegal muri za Mali za Côte d'Ivoire l'apport de la diaspora sur l'économie nationale. Ni natwe rero abantu bari hanze bafite double nationalité ntabwo tubankuraje sinonaje moca munkuramwo naneje ko ndi umurundi nkaba n'umubirigi nkaba ndi ngaha ndiko ndakorera igihugu mwoca mavuga ko je wata decret nkwiye niho twacha twumvikana tuti kugira twankuraje diaspora ifashe urazi ko diaspora yafashe igihugu cyane abari mu Bubiligi mu Budagi mu Faransa muri Scandinavie Etats-Unis Canada na za Australie barafasha Burundi gose barafasha amafamille barateza imbere notre pays zo twobikomera amashi yego mugabo bacha bavuga bati quand même il faut ko tugira limite yego ati umuntu afise double nationalité ntiyoba umukuru w'igihugu umuntu afise double nationalité ntiyoba umukuru wa assemblée niba n'umukuru wa assemblée nationale canke Sénat n'abantu batatu canke bane ibindi nta kibazo yego kubera iki uno munsi abarundi benshi bumva ko ama ambassade atakamaro afitiye abanyagihugu basanzwe kuko uno munsi yo tugize za Zambia za handi hatandukanye Afrique du Sud za Kenya Tanzania tuza gusanga hari abarundi benshi bariko barakubagurwa bafatwa nabi ora bafise impapuro n'abatazifise uza gusanga bariko barakubagurwa kubera iki benshi no musi baratakaza icizere ku ambassade yabo ubivuga ko iki ivyo biva kuri conjoncture ariho conjoncture ituma muri Zambia abarundi bafashwe nabi hariho conjoncture défavorable ituma abarundi bari muri Afrika y'Epfo bamerewe nabi mugabo ntitwoje tuvuga ko ama ambassade atakamara afise ama ambassade arafise akamaro visibilité y'igihugu la coopération internationale nta gihugu gishobora kuvuga ngo jewe ngo ndahagaritse ivy'imigenderanire ivyo ntivyobaho vraiment c'est même coûteux burya pour le Burundi la diplomatie burundaise idutwara amahera menshi mugabo muri vision turimwo avec la bonne organisation hazogira igihe haba ama dividende nimba hari ibisohoka hazotinda habivyinjira mugabo jewe nurya karakame ma ambassadeur barungi kubu kugerageza kame kugwanira abarundi bahuri kuri vraiment nkacigiye nari mu Bubiligi sinari na ambassadeur mugabo abarundi twarabonana kenshi nkumviza ibibazo vyabo eri gusanga ari bito bito urumviza ibibazo vyabo wumvise bafite ikibazo muri ico gihugu ugacushikira abo bategetsi mugaje haragakosa nagize vraiment nkigiye nari mu Bubiligi ntosubira kugira parce que mu Bubiligi hari hahujya abarundi benshi nawe uri umutegetsi ukabuserukira Burundi uzobona haje nk'abantu nka 30 iwawe baje gutura ibibazo na telefone yo mu nzu bakagomba ngo yibatize ba telefone ori bari privé gusanga hari ibintu byinshi cy'uwahombera naco bituma je ugihe nari mu Budagi je trouvé un peu mieux kuko impunzi zari ziki l'Allemagne iri gukininiya haba hari impunzi ziraha naha mu ma province ariko gihe nari ya Belgique abarundi bari Bruxelles vraiment kuba kontena ntivyari vyoroshe cyane kubumvisha terega turi ngaha naho nserukira Burundi nta mama yabampaye guca ndabafasha mwese ico gendo ako kantu kuko abantu turakwegana canke nkubasanze muri programme yawe atakanyuse ko kumwakira kubona ko agiye ashabuye je kenshi narahagarika n'akazi yantakira abo bantu kugira ntaba mu marantandi uno musi iyo hari abarundi bari mu bihugu bitandukanye mu Barabu Arabie Saoudite turumva abadamu bagiyeyo bahura n'ivyago bikomeye ari ugasanga ama ambassade ntari karabafasha canke ngo ashike muri ivyo bibazo vyabo uno musi nkuko waruvuze ati aba ambassade bariko bararungi kubonye ni gikibona bo kwisunga ko cane kuko umunyagihugu niwe kwisonga umunyagihugu niwe amushiraho bamutora barya barundi baja mu bihugu vy'abarabu n'amaka spéciaux n'amaka spéciaux washaka ni n'amaka meza ko bagenda leta ibizi hariho désaccord avec ivyo bihugu rero sinumva nyene umuntu yoba aserukira Burundi muri ivyo bihugu
hakaba umuntu kwaba malmene alors qu'il y a des accords ntaca bishira comme priorité kuraza abantu ntibasangira ama priorité cyo kubera gataya kazi na muntu je narabaye umutegetsi muri Commission nationale indépendante des droits de l'homme nari secrétaire exécutif donc ico cakata kazi na muntu ni priorité muri vyose ucubanza ugahagarika ibindi by'imigenderanire ukabanza kuja kuri ico kintu kandi ndibaza désormais ko bizoba gutyo nagomba kuri ico kintu nongere ko burya abarabu sabantu borohereza kandi kuva kera sabantu borohereza birabure ntuzi ko ni muri esclavage aba ico bita commerce triangulaire abarabu nibo bafata birabure ko kantu karabagumyemwo ko biyumvira ko abirabure bo barabasuku babo ugiye rero kubakorera iyo mentalite ugiza ko buyizi ukicisha bugufi bavyita kwiyadapta nubwo wowe ugiye warize universite ukabugiye nk'umukozi asanzwe kubera uvuga uti hari abazompa agafaranga kazomfashiriza biwacu ushugenda wifashe goro yego none twebwe igihe haba ingorane tukaza uburyo kuba abarefugee twaratonda mu bandi ukavuga uti ndagowe misi yose ni kwiyadapta aho umuntu ari yego uno munsi East Africa uyibona gute East Africa je mbona ko uvuga East Africa community yes. East Africa community je mbona ari c'est une communauté bien organisée urabona kera East Africa community yarigizwe n'ibihugu bitatu Tanzania Kenya Uganda iramara igihe kinini ya cyane cyane baja mu bintu vya economy na la langue Kiswahili mu nyuma urabona ko baciye bagura barashiramo Burundi n'u Rwanda barashiramo Rwanda barashiramo uho harimo na za Somali na Congo biracumbagira kubera ingorane ugana kongera imwo je mbona ko c'est une bonne organisation hari n'igihe isumba z'ya zindi organisation ndavye biriko birakogwa bonne organisation gute mu gihe no munsi hariho abenshi bariko barakubagwa muri bino bihugu nyene umurundi ugasanga ntaronkera amahoro muri Kenya umunyakenya ugasanga ntaronkera amahoro mu Rwanda mu bihugu bitandukanye umva koko bikora neza canke hari hagahaze uno munsi agahaze kazokwamaho kandi ntagira uzokubesha ngo nabarundi gusa bariko baramererwa nabi abarundi no kubera ari buzi uragenda ubaze uri mu etranje hano hose umiza kwiyadapta ntushikuronke ibintu ariko mu Burundi umunyamahanga turamwakira neza bo nizo ni relative hari umunyamahanga urabona ari ministre ga kuno munsi umengo ibi bihugu naho uvuze ko bihagaze neza kumengo no munsi baba bariko barashaka kwicamwe imigwi turavye Uganda n'u Rwanda na Kenya tukaraba Burundi Tanzania urabona kumengo hari ibintu bariko baragwanira byogaburwa n'ivyo bihugu muri East Africa tumbereza neza numve kuko kenshi hari gihe usanga atari byo uravye ukuntu cooperation iri kiragenda hagati y'ibi bihugu byacu urabona nko ku migambi y'iterambere mu bijanye nk'izi ndarayi zigomba kubakwa ya mabarabara y'indarayi n'ibi bitoro bagomba gucukura ngaha mu karere urabona neza yuko hariho kugwana Uburundi Tanzania na Congo ku rundi ruhande Uganda Uganda na Kenya muga vyose bikaguma bishaka guhurira kuri Tanzania ariko ntubona yuko naho wavuze yuko ari umuryango wubatse neza hari hagahaze tuko dusigurira iki nko muri diplomasi we wabaye mu bya diplomasi ico ntiwogisha muri diplomasi cyane ico kiri au niveau de l'économie régionale la politique économique régionale mo ico naco hari aba expert mbo nzobazanira mo petit frère ni directeur muri corridor nord ni warabi byo vyose jewe hamwe no kuyavantira no amasanga mu bintu nk'ivyo uvuze nta nivyo narinzi ivyo shaka kuvyinjiramwo mugenzi ego uno munsi ngiko bwirwaruka harwaruka kenshi uko dukurikirana hama kandi rukeneye kumenya amateka y'iguca ciza c'u Burundi kugira ngo tumenye iyo turiko turaca ubutumwa bahereza n'ubo bo ubutumwa nohereza abajene cyane abarundi bariko baratwumviriza nibahagarika ikintu citwa amacakubiri cyo kintu kiza guhagarara umujene amenye ko ari bikorwa imbere amenye ko habwiza ko ico bita autonomie kutizera ubundi ngo nibazongirira iki
we niga amashuri akunaniye uyorganize ekonomikema uraba ukuntu wotera imbere mugabo ureke kuja muri ibi vy'amarigara uzabumva ngo hariho ngo amagupi ibi nibi bijya no kubireka umuntu agomba gutera imbere noje no hanura naraba ukuntu agira planification y'ubuzima bwiwe. Ego ariwe ingene agira planification y'ubuzima bwiwe. Yes, Burundi buri mu nzira y'amajambere uriko uragereza kugira ngo ushobore gutera imbere no mudusu ubutari bwinshi n'agataka kugira ngo ushobore kwiteza imbere. Ndagushimiye cyane gose kumwasho kuduhereza. Nanye ndabashimire mwebwe Africa TV. Ego ko mwigoye mugashika ngaha muhira. Ego mutari munzi muhora munyumva. Ndabashimiye gose nejo bundi kugira ngo mugume mwumviriza abavuga ibihuha droite ya gauche ivyo nshoboye nabibabwiye ivyo ntashoboye navyo nababwiye ko ntazi vyose. Yego ariko kandi nizeye ko n'ikindi gihe nitwashobora kurondera kandi uzotwitaba kugira ngo ushobore kuganiriza abarundi. Musibiye kundondera nzobakiriza yose haba ngaha canke muri vira aho muzoshaka tuzobonana canke mu telefone. Yego murakoze cyane gose. Naje ndabashimiye. Ego merci beaucoup wose adwirikanye kuva ku ntango gushaka kumpera yari African TV. Asante sana.